abantu benshi bakoreshwa ibyaha n'ubwoba. Haleluya. Ubwoba bw'ubuzima bukadutera ubwoba bw'ibihe bukadutera, tukagira ubwoba bw'ibihe, tukaraba ibihe bidukikuje tuvuga ngo none ibi byo tuzobikizwa niki, tukaraba ibidukikuje ukabirabisha aya maso ukiheba, ukumva wokora n'amakosa, ukumva ntushobora kuresista kuri tentation. Ega Satani nawe bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana Data rugira byose uri mu ijuru, ndagushimira kandi ndaguhimbaza ko ari wewe umuzigamyi wacu ukaba n'umurinzi wacu. Waturinzira ijoro, utuvyuye amahoro kandi uduhaye n'uyu munsi mwiza ngo tuwubemo. None mukunzi ndasenze ngo uduhe imbaraga zo kugendera mu bugombe bwawe. Umwe wese arongorwe nawe. Kandi mwami ntihatege ubwogwa n'ibyo abona, kuko tuzi neza ibyo tubona atari byo bitugenga, ariko tugengwa n'ibyo tutabona kuko turi abana bizeye umwami Yesu Kristo. None ndagushimiye mwami Imana kubwo rukundo rwawe n'izo mbabazi zawe dufitiye. Icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe mu izina ryawe ryera, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo urinzwe n'uhoraho ntacyo ushobora kumutera ubwoba. Haleluya. Iyo wizeye Imana ukabuzi ko ari ikurinze, nta kintu na kimwe kigutera ubwoba. Gupfa ubuzi ko ari inyungu, kandi Imana yabidesize nta na kimwe ushobora guhindura. Kandi naho yoba igufise ku mugambi ivuga ngo ntahuja, naho bozana inkota, naho bozana urusase irusohoka. Nje narumvise umuntu bigeze kuja kurasa, urusase ruranka kuvamo, biruranga. None ngaho uvuga ngo byagenze gute? Ni Imana ibitarashaka kugenda. Rero umuntu wese agenda kuko Imana yabishatse, ikimubako cyose Imana ibikibona. Reka dusome muri Zaburi ya 27, turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 4. Haravuga ngo uhoraho niwe muco wanje n'agakiza kanje, ninde notinya? Uhoraho niwe gihome gikingira ubugingo bwanje, ninde azonca ivutu? Hamwe inkozi z'ibibi zari zinziye ngo zirye inyama zanje, nibo bandwanya n'abansi banje, baratsitaye baratemba. Naho ingabo zocumbika ahantu ngo zintere, umutima wanje ntiwotinya. Naho intambara yovyuka ikandwanya, no muri iyo norema. Ico nsaba uhoraho ni kimwe, nico nzohora nitwararika, nukuba mu ngoro y'uhoraho iminsi yose y'ubugingo bwanje. Nkaraba ubwiza bw'uhoraho, nkihweza urusengero rwiwe. Amen. Uyu yari umukozi w'Imana Dawidi. Dawidi yari yaratahuye umva 100%. Kuko twebwe hari aho dukekeranye, ariko were yatahuye 100%. Aramenya neza ngo uhoraho niwe muco wanje n'agakiza kandi, uninde notinya. Haleluya. Dawidi yaragwanijwe. Dawidi agwanywa ari muto, ariko kubera yari yizigiye Imana arashikama aratekana. Haleluya. Aravuga ngo Imana niyo biri mu ruhande rwanje, niyo binyishimiye, nta kintu na kimwe gishobora kunyiganyiza. Haleluya. Ngo uhoraho niwe gihome gikingira ubugingo bwanje, ngo ninde azonca ivutu. Haleluya. Aramenya ngo naho Sawuli ambiriye hasi, naho Sawuli amagurukiye kuza kungwanya, ndabizi neza ko Imana iri mu ruhande rwanje izompisha. Kandi kuri yaramuhishije. Sawuli yaramuhize, hagurutse ingabo zikomeye, n'ibigwanisho bikomeye ajya kumuhiga, ariko Imana iramwimana. Haleluya. Haleluya. Mbonye niwe yaririmbye ngo yaratwimanye uwo Yesu incuri ibihumbi n'ibihumbi, kandi sibanga barabizi nejo bundi yaraturamiye. Urumva, yaraturinze incuri ibihumbi n'ibihumbi. Dawidi yaramurinze incuri ibihumbi n'ibihumbi. Umva, Satana akivyobe ko bukayene ko bwije, ariko umwasa akagenda bifurira. Haleluya. Kubera urukundo n'imbabazi nyinshi agufitiye wowe nanje. Haleluya.
Dawidi arabitahura, Dawidi aramwizera. Ese natwe ukwizera uyu munsi koduga ntidutinye. Reka hinge ndababwire abantu b'Imana, abantu benshi bakoreshwa ibyaha n'ubwoba. Haleluya. Ubwoba bw'ubuzima bukadutera ubwoba, ubwoba bw'ibihe bukadutera, tukagira ubwoba bw'ibihe, tukaraba ibihe bidukikuje tuvuga ngo none ibi byose tuzobikizwa n'iki, tukaraba ibidukikuje ukabirabisha amaso ukiheba, ukumva wokora n'amakosa, ukumva ntushobora kuresista kuri tentation. Ega Satani nawe acagerageza kukuzanira ibintu bituma uva ku Mana kandi ukabona umenga ni solution. Dawidi yegeze kubona Sawuli, urumva yaje kumuhiga, hanyuma ngo aja mwisenga ngo ahantu bari bihishije. Dawidi akenera kwiherera, Sawuli akenera kwiherera, umva ari wenyene ari mwisenga, ingabo ziri kure, kuko umuntu aja kwiherera agerageza kuja ahantu kure gato. Yinjira muri iryo senga, Dawidi aramubona n'ingabo ziwe ngo ziramubwira atumbiriza rero, ati iki nico gihe, ati Imana iramuduhaye, ati Imana iramuduhaye, tereka tumusogote inkota birangira. Umuntu ariko aramuhiga ijoro n'umurango, aravuga atumbiriza ndababwira, ati sinshobora gukora iryo bara, ati uyu muntu yarasizwe n'Imana, ati ni gute jewe nohangara umuntu yasizwe nkamusogota inkota. Aramureka, araheza ariherera, aragenda asubira mu ngabo ziwe. Hama Dawidi aramuhamagara, ati mwami wanje, ati narinda gufise mu biganza byanje, ati ariko nakuretse uragenda, ati bisigura ngo kubera iki uri kurampiga, kubera iki uri kurampama, jewe se ndi umwasi wawe, kuko narinda gufise nari kukwica kandi nta n'uwari kubimenya, bari kuza gutora umuvyimba hage, ati ariko nzishobora gukora iryo bara. Sawuli aravuga ngo ariko ngundushije gukiranuka, undushije kugororoka. Imana sinzi ko ari Imana cyangwa n'Imana ariko iramugerageza ngo irabe ukwizera ko yaho kugera, ngo arasubira uwundi munsi ngo baryamye mu ijoro. Dawidi aragenda n'umwe mu ngabo ziwe ngo aragenda atora icumu ry'umwami, atora n'umukuza wiwe. Aho yaje kwiherera ngo yarakase umutwe w'impuzu yiwe, arakata umutwe, ati nurabe n'umutwe w'impuzu yawe nawe ukase, ati n'ikimenyetso ko nari naguhawe, atari ko sinashoboye kukwica kuko uri umuvyeyi. Hanyuma ngo ashitse hakurya aramuhamagara, ngo yahamagaye umukuru w'ingabo witwa Abuneri, ngo Abuneri we, ngo bwa wundi urasindira nturarire shobuja, ati ndaba icumu n'umukuza by'umwami ntavyo mufise. Muriko munavyumva? Dawidi yari yaramenye Imana ijana kwijana, aravuga ati jewe sije nigwanirira. Haleluya. Rero ngo nta kintu na kimwe coshobora, ngo uhoraho niwe gihome gikingira ubugingo bwanje, ngo ninde azonkivuta. Dawidi nta cyamukivuta, yarazi ngo yambwiye n'ukwizerwa, imwe yasuka kwa amavuta ndi mu ntama nizoshitse isezerano ryayo. Haleluya, haleluya. Dawidi yizera isho yavuganye n'Imana, ngo hamwe inkozi z'ibibi zari zinziye ngo zijye inyama zanje, nibo bandwanya n'abasi banje baratsitaye baratemba. Urumva Sawuli aramuhiga, Dawidi aramureka, ariko yahereye hehe? Yahereye kugwa ku rugamba. Haleluya. Yaguye ku rugamba n'umuhungu we Yonatani. Haleluya. Dawidi ntiyanduza ibiganza byiwe ngo yice uwasizwe. Amen. Ngo nibo bandwanya n'abasi banje baratemba, ngo naho ingabo zocumbika ahantu ngo zintere, umutima wanje ntiwotinya, naho intambara yovyuka ikandwanya no muri iyo norema. Urumva Dawidi gituma yavuga izaburi, yari yarabonye ingabo zisagaje, yari yarabonye abansi we bamuhagurukira, arabibonesha amaso yiwe, ariko Imana igenda imwimana, igenda imuhisha, igenda imutabara. Haleluya. Ashinga intahe, aravuga ati narabonye abasi intambara, abangwanya bankikuje hirya no hino, narabonye ingabo, narabonye ibintu byinshi, atariko nagiye mbona Imana no muri ibyo. Haleluya. Nagiye mbona ubutabazi bw'Imana. Ese icompa nawe uyu munsi muri ivyo urimo ugakuramo intahira amashimwe.
haleluya, ugahagarara ngo narakubonye Mana cagihe, haleluya, narakubonye cagihe ntabona inzira ariko urayica, haleluya. Ngo ico nsaba uhoraho ni kimwe, nico nzohora nitwararika, ngo nukuba mu ngoro y'uhoraho iminsi yose yo kubaho kwanje, nkaraba ubwiza bw'uhoraho, nkihweza urusengero rwiwe. Mwumvise ryabanga, haleluya, ibanga rikomeye. Urumva, nuguhora mu ngoro y'uhoraho, nuguhora mu ijambo ry'Imana, nuguhora usenga, nuguhora witwararika ibyagezwe. Amen. Dawidi ati umunezero wanjye nuguhora mu ngoro nkihweza ubwiza bwiwe, nkaraba urumva, akaririmba agatazira Imana, akanezerwa n'ibyo, haleluya. Imana nayo ikizikabana nawe kuko ngo iba mu mashimwe y'abana bayo. Rero umuntu w'Imana ndagutera intege nkubwira ngo komera, haleluya, ushikame, haleluya, ushikame, wizere, haleluya. Nta kintu na kimwe coshobora kugukura mu kiganza c'Imana. Ikiba ku muntu wese Imana ibikize, umugororotsi wayo wo nukundi kundi, haleluya, kuko ijisho ry'uhoraho rihora hehe, rihora ku mugororotsi. Amen. Kandi ngo ntizokunda ko umugororotsi atsitara, ntizokunda, oya, umugororotsi ararinzwe, haleluya. None urifuza kurindwa n'Imana, gendera mu byagezwe byayo, unezererwe kuba mu ngoro yayo, unezererwa kuyihimbaza no kuyitazira n'umutima wawe n'ubwenge bwawe n'umusha wawe wose, haleluya, bihimbaza Imana. Rero Imana yo mu ijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza. Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaza ko atakintu na kimwe gishobora kugutungura. Ibiba ku mwana wawe byose ububizi, kuko ico nzi neza nta kintu na kimwe kiri hejuru yawe, nta kintu na kimwe utazi, ngo niyo umushatsi uvuye ku mutwe wacu urawumenya. Rero umwana w'umuntu uramwitwararika mu buryo adashobora kumenya, haleluya. Kanatsinda n'ijambo ryawe riratubwira ngo uratwegereye cyane gusumba uko impuzu twambaye zitwegereye. Rero reka abana b'Imana dushira ubwoba, tumenye ko turinzwe kandi udupfumbase afise imbaraga, nta kintu na kimwe coshobora kumudukura mu biganza. Urakoze kuvyumvise kandi ko wemeye kubikora, hanyuma icubahiro nishimwe ryose bibi vyawe. Nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.